Umeze neza na urasa ukoranye na Landry mpagaze hagati sebo neza safi gusa papa ndabikwiye kuja hagati muganga oya mbwa iganga ni kuneza yacu shabe turabivugana je nko kuri Facebook wanditse Landry promoter ronka Landry promoter nk'igihumbi yego vre nka 10 urumva rero baposting ibitandukanye reka ibaje kwizira rya asengara abakobwa benshi ivyo narabonye umukobwa amposting kuri Facebook nafse na screenshotting aha posting ngo baby bibita Vania Vania Ice ya mukobwa we ararenze yo mumbazi je muranibaza je nk'abantu natwe tuzi icongereza cyinshi batumvise ice tundi ibindi bintu ice cream ama signification atubana no way ma meaning icongereza Landry turavuga ujya mwana byo marakazi ararenze napanze kuzo je nafise indirimbo y'Imana niwe yankunze ankura mu bibunze ko vyukuri darakire Landry je ndatunze basoma kava nanje nisomera Matayo mu bwami bwayo hararyoshe je nzogumayo bazana abapfumu ndabafumura na Bible bazana abapfumu ndaba na bado je niyemereye je gukorera ijuru kuko nabonye ko atawumuri hejuru nari umunyavyaha mbonye Yesu ndakizwa none we minushi hasigaye arimo minushi asezera mu giswahili igiswahili bero mengana mtoto site tuanze kusema ndio igiswahili hiki kilikuwa kipindi cha chezo na muziki na muziki na muziki bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro nikunda Ange Minushe ngo bibona ikiganiro sikintu canke tugira deba ku muziki ndundi ku bintu bishusha muziki bishasha rero no musidufise umutumire mwiza cyane akomeye bamwita Kirumara mu muziki ndundi sindamubeshe ndi bazari ngaca bivuga na Bera reka rero ndabaha ikaze hama munatare nama micro yanyu muvuge karibu Landry urameze neza rero yeah I'm good yes wakunzi ba Magic Channel bakunzi ba Landry promoter bakunzi ba muganga Kirumara muziki w'Uburundi kizimya moto giseruka rukamvye umutane gumuvumbuzi ndabaramugeje cyane gose ndayibusare ko ndi kumwe na mama lawo ngaha urumva ariko rwose ace minusha cyaja hagati ndadusanga twagiye mu bindi ikiganiro kigende neza nagiye hagati minusha urakoze cyane merci bero umeze neza na urasa ukoranye na Landry mpagaze hagati sebo neza safi gusa papa ndabikwiye kuja hagati muganga oya mbwa iganga ni kuneza yacu shabe turabivugana ikiganiro kiraheze iminota 15 gusa iminota 15 tuzosereza bisanzwe no musire nkaba nabamenyeshe ko tuza kuganira byinshi cyane kuko turi kumwe n'umuntu azi byinshi mu muziki ndundi Landry Kirumara karibu mu kiganiro cyacu murakoze cyane gose ndakunze gurikirana cyane kuri Magic Channel maze ko kandi rero mwako cyane kumamagara abakobwa muri kunda cyane kandi ino televiziyo Magic je nzobitware urabona je nzobitware Landry nzobitwara ku bafana banyu kubera iki none amadeba ibi biganiro abakobwa ndagwarura abakobwa bamaze kuzana nico abakobwa none kuri kika boss wenyene abakobwa Zenobino bagenzi okay babiri twaruna navyo amaze kwa muri abakobwa ndabiguharurire mbwira ndabiguharurire nabafashe gaminusha 6h du matin Magic Channel bire ku kiganiro ndabeshe ndabibona muri busy Landry urabizi nawe urabizi kugira tukuru sisters bacu uretse kugira tukuru ngene vyari muri aba sisters bacu tuza kubashigikira urumva sinibaza ko mwandondeye nkanga tuzobikorera ko cyane ama murakoze cyane nibaze neza yuko nta byinshi nzi cyane ariko ivyo nzi nivyo muzi turaza kubishira hamwe abakwaduka kuri Magic Channel baze tuze kubaha ibintu bifise vibe bifise umwuka kabisa na cyane cyane poem reka duhere ku nibaze ko twohera ku nkuru zabaye sarera karatesa reka duhere kuri accident yabaye ya Big Fizzo na madamu wiwe bari kumwe na ntunze Endomike machine sasa iriya accident abantu benshi baravuze amajambo menshi n'abantu baba Landry we turi kumwe ngaha yaragize ati pole sana kandi kijya cyari ikintu ciza nk'abantu nk'umuntu uri mu muziki ndundi ni giki novuga gute Landry wowe ubwawe ni giki cyaguteye ubwoba kujya accident kiyibona
icamena mbere kwanza Big Fizzo murazi ko hari haherutse kuvuka ikinyamakuru kitazwi n'amategeko Yego. kitazwi n'umuntu agikoresha Yego, avuga kivuga yuko neza ko Big Fizzo yoba yitavye Imana nagasema vraiment ntimuze yoba musubire yitavye Imana nkibona irya nkuru nacirirukanga cyane muri Jimbere sinzi ko gusa abantu ntibabimenye nace telefona ababijejwe muri Jimbere ndashika kuri ku biri wabo muri ville turashobora kuyaga nabo ariko ntivyigeze bikunda ko tubananya tuyaga cyane ariko mu byo bashe kutuyagira barambwiye kataribo kandi ngerageje gukurikirana naje nk'umutananirwa ya ujya mwanya nyene nace ngenda muri Jimbere ndaraba n'ikinyamakuru mbona sico kabisa kandi na post ziriko ahubwo ilfo yuko iyo hapostinzwe ikintu ku mbuga ngurukana bumenyi ilfo ko abantu imbere yuko bagira ico bashigica ico bavuze baze baragira umwihwezo ugashishoza kwanza ico iyo nkuru ahantu yisomye uharabe kwanza hariho ya kica gikora no ku ma TV online kabisa hariho video yazungurutse yo muri hali ivuga ko hari imodoka yagize accident gosha yagonze abantu Joazi niho twari turi tuzatubona Wakala TV barasimbiye ko come on siniyo yonyene ni benshi cyane babivuze narabibonye ko master bari babirungika no mu WhatsApp ngo abantu muri bijya vimasi kwera ko sinaha mu Burundi jemba nibaza ko ikintu nkajya ntico bango ndige kukimenya nawe dobisigure twese turakwiye kubanza avant yo gufata inkuru ngo yihagarare ko ukiraho nyene la fois passée kandi no ari umuntu yakomanse kuri TV yanyu kuri TV no ku mukubito yiyita Hitop TV yandika ati ndanumva ngo yanditse yari yakoze ari igano cy'abakobwa menga muri mwakoze ndanumva ngo ndabona message ngo iyo ndaye c'est vrai iyo byari nk'ubu nzakubisigura mugabo wihweje ukinjira muri konti urabona neza ko atari jewe usanga ariko post imwe cyangwa usanga umuntu asoma arengana acavuga ko ari urumva ivyo bintu rero birahari aro nk'abantu je nko kuri Facebook wanditse Landry Promoter nk'abantu Promoter nk'igihumbi nka 10 urumva rero baposting ibitandukanye reka ibaje kwizira rya asanga abakobwa benshi ivyo narabonye umukobwa amposting kuri Facebook nafse na screenshot nga ana posting ngo baby uyu mukobwa vre ngo turakundana ngo ma baby naje batwanira screenshot braza felicitation jewe sindanamuzi babahungu ukoresha na Facebook abakobwa b'abandi jigacano ja kudura kumukobwa kuri Facebook ndamushaka babira bose baringa baminushi muri ga noja kure shaka iki na baminushe bugire ndara wewe sawa sorry bijya bintu nibaza yuko umuntu byo beri cigwa abantu baba kwadukurikirana ni weza ariko kandi Big Fizzo bivanye n'ibiyasho urumva yaramaze mw'iminsi rana byo bintu nazi n'ivyigeze bimworohereza na wene bimworohereza ko si ikintu ciza kuvuga ngo umuntu yitavye Imana akiri muzima birabishe baje barasura ibintu bafise amapreuve Imana ishimwe cyane kuko nataco babaye Imana yarakinze ari indirimbo ya Big Fizzo nkunda yitwa Adonai yego ndayi asante Adonai ndayikunda cyane ariko re Big Fizzo yaravuye mu ntara ya Ngozi aho yari kumwe na madame wiwe na Endomike aho mbere accident yagiriye Bujumbura yamaze gushika i Bujumbura aho imodoka yataye inzira areza aragira ikibazo ariko Imana yarakinze Big Fizzo ntigeze anabana ikintu na kimwe nigeze anakomereka ningo cyo gushimira Imana nta numwe yababaye ningo cyo gushimira Imana cyane hari haguye imvura ngufete kijya gito twese twari mu hari hameze haranyerera yego Imana yarakinze umuririmbyi wacu Big Fizzo ni muzima aho tuvugana ngaha ibikorwa byo bikorera bandanya Imana yandanye muzigama ndi mu bantu bakurikirana imbuga ziwe cyane yarashoboye kwandika amajambo y'igifaransa yavuze gute mu gifaransa yakarashima Imana avuga hageze mpaka ndabisome waho yakarashima Imana avuga bon ntiyapresije neza yuko kari kuvyerekeye accident ariko yarashima Imana hageze ngene ubuzima bwe ko buragenda turacana mukeneye muri industry ndakiza cyane mugabo wewe urakaze umutana nta kibazo
avec André, Je suis capable de parler au oya reka français. tuzokora mu cyongereza On va wande prendre- kuko icyongereza ncusigashushemo cyane ego vraiment no mu makonference de presse Uramurikirana. icyongereza gusa Cyayibaza inbox y'umuntu imana araho. ishimwe Cyayibaza inbox y'umuntu araho usanga birenze. Okay, twagiye. swat inbox ya Bella niho minushe, reka ni umunyuka ya D1 D1 ni umuririmbyi ariko arakora cyane ni umuririmbyi mbona yuko Landry nawe nyene nk'umukiri umara muziki ndundi muraza kubivuga mwese Jewe ndi umunyuka. ukuntu mubona D1 D1 arakora man ase Jewe ndi n'ibyiza umunyuka. kwe Nyuka. D1 arakora Oh my baby, oh, I'm ready now. Tena moja tanga. Oh my baby, oh, I'm ready now. Tandena kwenda enyuka yuka enyuka yuka enyuka yeah. Ote wendo munyuka enyuka yuka enyuka yuka yuka ote wendo munyuka enyuka yuka enyuka yuka enyuka yeah. Ote wendo munyuka enyuka urumaze kuva kuri sakano kahariya ke mu Rwanda kaba dobeni na ba Medi hariya Baravuga ko baririmba nka Bruce Bruce Melody. Melody ego basi ibintu byo mu Rwanda arasa akantu ko mu Rwanda vraiment Mugabo bon, je nibaze neza ko atari ivyo. Gusa Ujya mu D1 jama is the ya- best. y'amanyingabirano. Kubera ko tuvuga yuko Bruce Melody bayiganye kuri ujya mu. Ni ukuvuga D1 is the best one. Arabizi cyane. Bazi ko ari indirimbo zarekuwe n'abaririmbyi bakomakomeye dufise ku isi ugasanga uwayiririmbye neyo ni umuntu atanatu. ya Yego, icyo cyo basanga birenze vraiment basanga asubiye gusa D1 Je Ah, D1 namubwiwe na yandika neza, Bface. aririmba neza. D1 namubwiwe na Bface. Bface yaranyandikira arambwira ati Blaze. kandi ugiye mugara akunda kudekuvutara bushasha Ebana reka Bface yandikiye. Bface yandikiye bro. Eh. Hari umupeti arenze agira uku agira uku umurabire hagufi abarihejereje je sinenda namuzi ntiyari bwakore ijya yabe nayigete sinenda namuzi jewe waiting je sinenda namuzi ni Bface je yatangwe najye kumubwira sinari ndamuzi vraiment sinzi link nabonye nabonye je nobwira merci Santa kubona hajya Santa kijya kintu yakoze yanco nyene cyaratumye D1 tumubwira tumenye n'ibikorwa bya D1 uragahora udiragashadi yaratumye gusa icyo nkunda rero muri bijya bintu yaronse abahanuzi beza kubera ko ushobora kuba ari kumumenya kubera ko nko kumumenya nk'umuntu yafukamiye urumva umuzi nka D1 urumva ibyagiye birakana n'ikintu nkunda ndakunda ukuntu yasohoye ubuye urabona ababone baraduze n'amaviews araduga ntuka abarimvyi bo ngaha mu Burundi bazi ukuntu bigoye kugira indirimbo yigeze kuwa kanga yarigeze ku 40 top voilà hirya yetu ya nice kandi ni nabo bakomeye bo mu Burundi ziduga uko nyene 40 mais ni bien si ariko pas mal babwiye vraiment kwanza pas mal bera nyuka magisiguriki ndakivuye umunyuka umunyuka rega nikiri mu Congereza ni umunyuka umunyuka ntabwo ari nyuka umunyuka Très bien murakoze cyane gose sindi D1 ariko nshobora gutahuza abantu badukora dukina n'abakurikirana irya ndirimbo bijya muhungu none ni nyuka cyane ni umunyuka harimo amajambo menshi mu irya ndirimbo bavuga umunyuka hajya rero irya ndirimbo burya hajya yakavuga umunyukamo umunyuka ya nukuri kw'Imana umunyuka bro jewe nimba mbeshe Hitop TV urumva jewe nimba mbeshe uvuza kwanza Hitop TV wanje ice yugara no muzi nyukama ega muri bimwe mu bihindura Taito ni umunyuka ega ni mu bihindura erega sawa twaravye nabi minusi sanga ari umunyuka sura kandi wihweze kandi urabiyondira turabe kuri andi telefone kumunyuka iciza kubera mwe mwamaze kubira iyo saa niga tubeshe en fait yaririmba umunyukama ndeka tugira ikiguguranje nukuri kw'Imana eka nta munyukama era bikinaza umunyuka by D1 sho ndakoreye nahejeje sawa washonzeko eh sawa umunyuka sawa none urazi gituma ngikoze uko kora twebwe Ega tudashobora gusubiramo urazi umunyukama nukuri kw'Imana umviriza indirimbo ivyivuga indirimbo jaraminusha kera twarize warangaya umviriza kera warangaya kubera nari umunyuka umunyukama kera wanafashe nabi ungira iki hagere script rwose ndagusigiye script ni okay igenda ndirimbo itangura bon en fait ujya mukobwa sinzano yaragiye D1 acaramuzibira acaza abantu baramuzibira igikosi cha D1 na D1 baramuzibira bamaze kumuzibira baca baramuhamagara baca baramufata kugira bamwereke rero wa muhungu yagaya ukunye nasigaye mbibuka nasigaye umustar asigaye azi kwita poke nsigaye nambara poke down kumena byo mu bizigo umunyuka uravyumva rero amarira agenda aramwereka rero ati sigaye nja muri studio nkifotoza amafoto akaze sigaye mfise imodoka sigaye ubwa mbere bavuga ngo nsana mama ku muntu nta bwanwa mfise
ngo bwa mbere Igete aka Santa. uravyumva ngo ubwa mbere bavuga atabwanwa mfise ariko ubuziga ni Ngo bien mama. ngo sana mama ku munwa ibintu mwe yese kuvuga nyukama Davre. ndi umunyuka kwanza ndavyibutse iyindi agent yo sorry kanda je ndabakorera umuti rero je mfise akapera yiwe ariko aravuga umunyuka turi kumwe turi babiri sivyo umve ivyo yaririmbye sivyo telefone yawe ntiyuzura aranje telefone yanjye imwe ama video menshi ni sivyo akazi gamini sawa umve umuduga umundazi kwinyonga ubwa mbere si ntiyamutemberetse imodoka ubwa mbere ntiyamutwara ubarazi ubasigaye yize wambwiye ngo nzobanze mfate kuri ngo mbanze nkure hari kera umva umunsi wakwidogo nukama he Ni newcomer man. Yo. Mugadi bareka kutuvuga rero nitwa twumva reka tugende ku ndirimbo ya Bifes Kora n'abatsinda ariko video sha reka twabivuze turi kumwe na Kirumara mu muziki Kora ya Bifes zikose kora kirazira kugasuzugura nukuri ndakakwambura umugabo w'ubwenge agayanira imirimo shino y'igiciro kora imirimo shino y'igiciro kora video kora udakoze nakaje usogere yasohotse igari video mawe imirimo menshi bari bambaye neza bari bambaye neza batamba neza na Bifes yaratanze Bifes yaratanze Chombo cha keke Bifes gatamba muri clip n'ukuri kw'Imana none ni bibi eka ni vyiza ni bibi Nandra avuga yazanye na Bifes na kazi kose kora kirazira kugasuzugura nukuri ndakakwambura umugabo w'ubwenge agayamira imirimo shino indirimbo nziza cyane ya Bifes ise video itovye ego ndagifise kubera ko ari ikintu cyanyoheye kubona yashoboye gutanguza ijwi rya Son Excellence ego igihugu cyacu Burundi ni ikintu cyiza cyane gose kandi na script yiwe genre ira ni ikintu ubona neza yuko yiyumviriye kandi cyagize cyo gitanze yakoze ku mutima wa Son Excellence gwaruka oveti indirimbo yiwe script nabijya bintu jo harumvise byatubwiye akamuya duteye ugwaruka neza yuko dukurikirana nyene cyubari wacu umukuru w'igihugu cyacu turanamubaha cyane gose turabubaha turabakurikirana niyo mpamvu dukoresha ingabirano zacu mu gukoresha bimwe namwe mukoresha mu gutwigisha ndetse no mu kutubera akaroro keza nako nivyo Bifes yakoresheje narabikunze biga kuri Bifes kandi ni indirimbo mukwiye kuja kuraba cyane muyiduze baby yabakuye cyane kuko ntirikiraduga kandi ari indirimbo ifise akamaro ni mani Andre uramaze ko mu baby bita Vania Ice yo mukobwa we yararenda yo mumbazi je muranibaza je nk'abantu nka tuzi icyongereza cyinshi tumvise ice tumva ibindi bintu ice cream ama signification atubana no way ma meaning icyongereza Andre turavuga ujya mwana byo marakaze ararenze over. I love the way you control me. Give me, baby, give me some more. I love the way you control me. Give me, baby, give me some more. This kind of connection. One by the connection. So go with my number. baje aririmba neza muri video araviva video zo menga Finde arabuze uramurabuka avuga none n'umurundi kazi kwiki
sinzi je mbura n'ingene umuntu ashobora kuba Nino no murundi kazi Vanya vyemere Vanya Ice. ujya mwana jewe nk'uko je mba mfise amakuru menshi kubaririmbyi Yego. hamwe bivuga byose ngaho no basanga ndi ubwire vya Vanya ni hakiza Sema byo. mbega urazi yuko Urabizi. afitanye imigendere yari afitanye imigendere n'urwego urege Nandire munahure neza muje kumuraba umviriza ko ndakubwira Basha hanje ngo yize mu yitwa Bushinwa later. numvise ngo yarabaye mu Bushinwa ujya mu bebe ndavyibaza je nta ngira niyo mpamvu jo kumenga jo ari urazi igituma oya byaje urazi igituma aratesa vraiment urazi igituma bazi kubera iki okay kubera iki land tubwire why urakoze why OAG warego gwego na Vanya indirimbo ya Vanya Orega yarayikunze cyane aha ndabibona ngwikunda kwiwe nibaza ko cyari ikintu cyiza kari nka support idasanzwe ubonye n'ubundi je narabonye Orega kararirimba ya indi later niyo mpamvu ndakubwiye ati ari akantu ka ko appreciation normale ranje ushobora kundi indirimbo none kuma nisima none ushatse kuvuga iki mufa kuvuga none mufa kuvuga Orege warakoze warasupportinze umushuti iririmba nyene mu moto kwirimba ni kimwe mukareba ubucuti uri kuratubwira si ubucuti umengo umenga nyene umengo ni Umenga ubucuti bundi sawa wowe yindirimbire ntayo nzi ngaho Orega cyane Ntabwo ndayizi, Orega cyane nabonye nanjye imodoka nashobora. Orega nabonye imodoka kararirimba ni kwa kundi ukunda indirimbo Uvuze iyo migenderanire uvuze umengo n'ibindi bintu umenga n'ibindi bintu bitari muri mu muziki sawa mubaririmbye gufatana mu nda none Okay. gashamira ushare byo menyereye tumushimire Orege yarakoze n'abandi N'abandi gaji. N'abandi. kandi Orega burya attention Orega ari mu baririmbyi ari mu baririmbyi kandi Orega ari mu baririmbyi bashikira abandi Orega Yego. arakunda abaririmbyi bagenzi we cyane byo mu jamasa n'umuntu adafite ibibazo nta madufa kundi urwego afitanye n'abantu nta bintu by'stress Jean video ni nziza Yeah. Jean yamwe barimba iratesa neza tu yasa Aririmba neza neza we cyane, kandi ari afite ukuntu- man afitanye akantu na mail ya ukuntu bambara neza kinge barimba makaraoke muri clip urabona ukuntu bambara neza oya kwa Vanya ntavyo kandi rero Vanya 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 arambara mbega urazi ko Oya, video kuririmba video karaoke. abato babizi reka mvuge kwanza icyongereza ngamvuga icyongereza Vuga icyongereza, cyari bakaba barumva turi kumwe Ayo, abakunzi cyari baza ko mwebwe no Abarumva abakunzi ba Magic TV icyongereza. barakizi Twebwe Magic tureke, TV sivyo? Magic Feel TV free. Kubwira bariya. Magic TV barumva icyongereza ndabizi ariko niko ntinya mwebwe basanga n'abacanganyije no baradusigurira fifi kumana it's Okay, okay reka kwanza nkeze kwanza umukete big shout out to my brother Landry which SB brother okay Landry SB yakoze video ya bien you we are speaking English okay I'm speaking English don't worry Continue. don't worry okay my brother Landry SB yarakoze iwoko idasanzwe ibintu bivuga mu cyongereza ntinya gusa ko usanga bimucanganyije kandamo message wiwe ni indirimbo nziza cyane gose ni indirimbo yakozwe n'umuhinyanyuza akomeye dufise mu muziki w'u Burundi Landry SB mazina ebana respect to my brother ari no maririmbyi bafise ari no ba director bafise imiduga myiza aso mudu kandi yaruka no kuronka ikibondo wa kabiri okay Landry ifashe neza respect bro kandi yaramufashije na Landry share ko bien. yaramufashije na share ujya mbebe Landry yaramufashije na share nta utoyikora kubera arafite impano ni kandi ukuri vraiment. hari ikintu ndibuka sharing twageze guhura ukumva twageze guhura bako barondera location bako barondera location y'ijya ndirimbo urabona ko abaririmbyi baruha cyane n'abadirector bararuha bakoresha yego sha Joaz umutwe narababonye vraiment twarahuye bari mu mitigiti reka jya mvugira akantu Landry ikintu gikunze kunyereka yuko clip ari wayikoze ni ibyatsi ku modoka cyatsi ku modoka yego basa ndamuraga binuse atiza turaraba indirimbo akibona akora ujya mudugu uri kwa masugo Landry, uzava Landry minuse ndamuba. rindira Indirimbo. ndabivuga byose uzamva minuse ngo sa ngo igripe ni arandira naho ntarayibona neza ariko sinarandiri wenyene akora neza ba Brian Smith mugabo ako kajya kantu k'amashugwe ku modoka ni randi ya Twarabira Martin. ngira biravana n'ingene gendera mu Na ndirimbo Squid. za Gana mu mwicidi urumva ari indirimbo We love music. indirimbo ragomba kunkorera dushaka amashuka okay arabaye umuririmbyi biraheze n'ibisanzwe ivyatsi reka duketse kwanza Gusa bahinyanyije imagine bahinyanyije yeah. tuzi turafise Brian Smith turafise John Ella turafise Landry Landry SB. SB turafise Ori Black turafise mbari ni Kenzo Benturo turafise Benturo? Kensby
Kenspi turafise Landry, attends. turafise Yaratubwiye Smado Beto. turafise Binko Masadi turafise komeza kumva igundi imbesire cameraman Turafise Yves Bali, Scott. turafise Scott professional Scott wone ushobora gukora video neza izi none zirinda usanye ziko nabo bari hejuru nyene Urumva? baruta experience Eh, nawe experience. kamera ikiganiro Scott eh, arakara. sawa. Subira. Abantu bakoresha kamera mwubahwe mubahwe muhabwa cyane. intebe vreo kandi abatipe dukunze gushimira ariko ibyiza kenshi bari gajenze abantu benshi abo bose ba Blinko Masadi barazi gukora Ya. ba Oli Black Olibla muri gusa JC. Olibla kasukugenda umenga ari muri gospel ghost par rapport ya niwe wakoze indirimbo za Lolilo Ah. niwe yakoze mpako ya Oleg na none rega na Lolilo Dogomar. Lolilo ari muri Muri JC. iya ndirimbo ya dogo 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 Mpako abahega umudodo twarayivuze ko no mu kiganiro Kora- na eh, Just numva. Time Rikasha urumva ujya Dogomar yarigeze kugira ikibazo kanje nyine abaririmbyi nyine urumva je nkorana nabo mbanze utuntu twinshi mana tubwire shara Dogomar duha cyaragize amakuru. ikibazo gusa si meza ariko uko biri kose no gushima Imana Dogomar yaruka kubura papa wiwe yagize isanganya sorry. rya accident Mese avuye sasa muri kujya. Kenya avuye muri menga mu Buganda batari Kenya swate Uganda mu Buganda ajino aje kuraba umuvyeyi agishika umuto yoro acagira isanganya ry'imoto Jambi. isanganya kandi nkijya papa kandi bose baca baritaba Imana yo sorry hajya rero umuntu ujya mu jama bisa ama stress menshi yarafite ama stress biraba menshi cyane. bajante kuko Birasanzwe akora amadiri we hariya byaciye biba ngombwa yuko azino kugira ashore kurera abatoyi Nuba biwe bino. ubu yaciye azino ya yo pole sana ni Gusa indirimbo n'umustiliste, twababwiye last time n'umustiliste. twarayibabwiye yasohoranye na Oleg na Oleg tubabwira ko harimo reka muri imbere abakobwa yumve ko je ndayizi itangura gute nagira Dogo urangiye ndabizi bahuye na benshi cyane cyane ariko uno munsi ni jewe nawe Ndakunda kuririmba cyuwambaye phone ukuri gimme your body gimme nipe kila kitu baby erega barambwiye ko namubigana reka kumbanira ibuka nanje ega ndawerasha nanje kiramena Urakoze. ndabizi wahuye na benshi cyane cyane ariko uyu munsi ni jewe nawe hacu wamba wemako umudodo wemako nanje numvesha dushimira na bisangi promoter bisangi umesha makuru wo kuri abafisi ivyo ari mu bantu bamufashije ntabwo Dogomar arandi ya ku muziki. Reka, Landry, reka tujye muri respect to you gospel. yeah ntuze concert yabaye kuri Zan Beach kwanza ntiwagiye muri conference de presse yitwa Ozana jewe gospel burya gospel nyinje ndayizi Oui. ngabo jewe eh mfise abagenzi banduta kwambara ikoti mu bw'umutima mfise abagenzi banduta kwambara ikoti mu bw'umufuku wanje ubarusha kungiza ikoti nyita barukoti ariko ninyicanka mu penekoti iyo si ya prince utinye cyane iyo si ya prince prince mushindi Mushindi kuba ni ya Prince ni ya Prince nyene iriya concert ni Yeah. concert yarimwo warayimenye basi iyi naravyumvise warayimenye ko kutagiye none byarangona ari mu tundi dukoko dimanche je dimanche kenshi mfise ibintu byinshi muga kamera warafashije gusharinga kama kawaida jewe mu bibazo Ni concert yari by'abajijwe iryoshe muri vraiment. conference kaca ndabikugera cabajije ico kibazo na Biggie Black TV yarabajije hari ni Dudu Apollinaire Dudu Victoria's Apollinaire, team na Esmes na Sons of the n'umubebi Morning Star yavuye hanze yitwa Belgique. Benis ari nawe iyo Nyene concert concert. yari nyene concert yabajije Biggie yabajije ati kubera iki gospel kera kuri ba Apollinaire bakiririmba yari iteye imbere ubu yasubiye inyuma wowe nk'umukirumara mu muziki ndundi ubibona ari byo bimeze je nshobora kubivuga bakaca bavuga ko nishima Eh. canke nkabivuga bakavuga bakibaza yuko noba nje kuba cimwe imibu canke ibiki ariko uzoshaka kurabe gospel abarimvyi barimba gospel menga barigabuye ukuntu good reka nsubire inyuma ku byaranze kwanza gospel Eh. je nkaje mba nzi ibintu vyinshi mbega pamoja festival pamoja mandayiga sinashimiye kugira ico ndabivuzeko ariko nari kugira ico ndabivuzeko hari abaririmbyi bagiye kuririmba ariko batigeze bahabwa inoti nk'abarandri byarazanye polemike itari nziza ariko je gusa narihoreye no mu nyene bya gospel kugira barabima nyene amahera sico kibazo Sena rero ye. sico kibazo mu kwinjira korera ntiyari dimi imani No, ibihe mu bikwiye bya- n'ibidakwiye kwinjira ntiyari dimi kwinjira ntiyari 10,000 ariko hari abatashe batarishwe kibazo oya ujya batarishwe. munsi muga apre bararishwe
pamoja ntibaherana none babarishe bidakunze ujya munsi barabahabwa uzohamagare ubabaye niyo nk'ubu iyo interview nakoze iyo interview nakoze iyo ndayirekura naho cyo bigenda gute nyene muntu wacu ugwa mu gisubi gaje umunsi sanguzi je ndinjira mu tuntu maze kubona atari kuvuga ngo abajournaliste ngo abajournaliste kandi abantu bategura pamoja mbere nawe urimo buki muze muraraba umwanya ukibanza muhabamenyesha makuru umenyesha makuru n'umuntu n'undi muntu ibandi muntu nari message kabira baravyumva cyane gose bivuge mu cyongereza kwa Pastor Jeff avuga icyongereza il faut vraiment même en français nimvuga ifaransa avuga icyongereza in English please Kai you are good in English mbega nari mvuze gute ndabivuge mu cyongereza bazaratumira abamenyesha makuru babaha ikibanza abo bantu none barazi icyongereza yego cyane gose nco oya banza uvuge ni Pastor Jeff urumva avuga icyongereza cyane rero se message muhe use message muhe mu cyongereza iyo message genre yanyene nene ngo wozoyimumera naco zanda umubwire vima kubera ko oya minusha arabaririmbyi batanusa kanuti ka kuya kuntu bon mugarero twagiye mu turi muri gospel naco ndagusavye bera bamuvugana cyane barabahaye ntacu babahaye ko kiba bari barinze kwidoga oya birashikira ndetse ibintu byo abaririmbyi baririmbye saa 9 saa 8 kuri saa 7 nta saa 7 pamotegeka concert atanguye saa ngapi yatanguye genre egwitanguye normalement itevye 23h babihera minusha turi muri deb concert yatanguye saa ngapi uri kuvuga pamoji heruka heruka yahiga ejo nga yatanguye saa ngapi igituma yatanguye itevye imvura yaziragwa urumva abaririmbyi bari ku rutonde abaririmbyi bari ku rutonde bahindura amasaha gute kubera nyene rega land jardin public urahabona nta Metusera niwe muntu no muririmvyi kazi yatanguye kuririmba Metusera mbwa Metusera ujya mwanya ari aranatesa reka ndababwira ikintu bahinduje nunze ariko ntateka tuzobigaruka ko muzo mundi mwanya gospel bohindura ikigaragaza mwanya gospel bohindura minusha yarakubaje kwera ni binubana barakundana turi muri deba webera hariyo n'indirimbo bose bari bera ntabufana nibisanzwe nubikurikirana ntabufana ndayizi ndayibwiye ndayikuririmbiye ndabwiye ni Mr Prince yako ni Prince mshindi yari ngo Prince ni kina Prince wewe wachasha ndakuri muri Mr Prince naragukumbuye no mu gatoro iyo ndirimbo nawe ndayira ni indirimbo nziza cyane ariko nshaka je bakunda gusa Landry niko kundi bafatane mu nda naziona zidasikana mahera urazi impamvu minusha urazi impamvu hari abantu barimba menga ari barimba gospel muri style ya yuno musi urabibona tazi nizuko babanze donc babanze babe ingene presse mushinda aririmba niko kamikaza aririmba niko bajya Victoria's team baririmba sikona dodo aririmba hari ntuze kubera kibajya rero barimba bijya batohura naba ngo baje hamwe baraje hamwe bikenewe merci madame sawa murakoze merci ariko mumbabarire ntabyo nzi cyane ariko ibyo nzi ni kandi n'umwiwezo wiwanje kandi bifite uburenganzira twagiye indirimbo yitwa Soro ya DJ Oli hari indirimbo ya Parfaite Parfaite yitwa ndakumenya nimba gospel asanzwe yimba no mu rwa MTC ni nziza shaka Parfaite aririmba neza jene napanze kuzo jene nafite indirimbo y'Imana niwe yankunze ankura mu bibunze ko vyukuri dala kirera Andrije ndatunze basoma kava nanje nisomera Matayo mu bwami bwayo hararyoshe je nzogumayo bazana abapfumu ndabafumura na Bible bazana abapfumu ndaba na bado je niyemereye je gukorera ijuru kuko nabonye ko atawumuri hejuru nari umunyavyaha mbonye Yesu ndakizwa none we minushi hasigaye arimo none we mugenzi hasigaye iki iyo nari kwikorana na Ibris kera ashawe na Ibris mwache mu bintu byinshi vraiment nukuruka Imana atuka vraiment numva ari sawa hama indirimbo Soro mwarayiravye ya Fabi Love na DJ Fabi Love arapa bien man ewe boro mu mufuko nta niporo nafatwa nka foporo nagira murera bivanye n'amajambo wambwira ko tumuhera nzotanga commentaire bwa mbere nagira n'urukundo kumbe wari kubisoro washika usha ugabaye nk'urusoro ntiwasuye kakabura wanyize nka soro nagira mu mutima urera kumura gasoro soro
muje kuyiraho hagiri kuri account ya ya Debe DJ Oli. ya DJ Oli ndayibutsa ko ari remix. ego Iraryoshe biryoshe vraiment. ariko narakunze cyane kajya hajya Fabio Valkararaba Voilà. Ndakunda Fabio urukundo Vatindira rw'ibisazi umanuka ukanca amazi wabaye mu kibuga nka Kylian Mbappe arapa bien. kandi rero narakunze ukuntu nsomera ngo ninuze ninde wakora aririmbi dinye Digne Delicia cyane ko mu ndabaza nawe ni niwagira Fabio Valkararaba cyangwa ni DJ Oli bera nawe niwagira ibintu bitabaho reka jewe nawe nzobivuga muri okay Arandri nzomuha love cyane love Mr. ya love none ni Fabio wala kwari mufanza DJ babiri Oli kwari babiri ni Fabio cyangwa ni DJ Oli sawa urakoze cyane kumbaza ico kibazo ndacishura ntuje cyane sinzi ko wumvira iyo ndirimbo neza Fabio akavugira DJ Oli yavuze ati ngo waramubabaje cyane DJ Oli kubera wabona yitonda Wamenye gute wari dinye wewe? none DJ Oli yarakundanye nande akubwira gute ngo None niwe kuko abanyene bakundanye. Nyuma ya dinye nawe. simwe mwabivugira mu madeba kandi nivyo bapfuye ndabizi Yo Nano ndumva bivuga ko ngaha. bashaniye uzabibwira ku isoko TV ku isoko kwa dinye. nami mushari singo muri no minsi Ndumiwe koko. Nandri. Scott ntuzobikate none ibintu umuntu ativuge ubivuga nkande reka tubandanye n'indirimbo shasha Mr Champagne asante Sifai bila kosama yote niliyotenda kwako leo ndo nasilama. Mimi na furaha kuona una furaha kumpata mpendae. Asante kwa yote uliyonitendea. Malipo yote hapa chini ya jua. Japo naumia nitazoea. Asante mama nasema asante. La force. Mr Champagne La force. navuga wereke yaduhaye la force qui force Ya toute la surprise, force qui ne sont pas forcés Voilà. Quoi qu'il y a deux surprises y'indirimbo. bon kuri la force nogira byinshi ndabivuzeko nk'umutananirwa ariko my brother Mr Champagne ndakwemera bro ebana courage ya nyingi papa nakupenda zaidi niko na nyimbo yangu napenda ya Mr Champagne Akila nilibe kandi wasara. basi ndabiewe basi kuri lakini pako nyimbo ninapendaga ye mwenyewe anavijua kandi afisa mahiti menshi Mr Champagne attention Mr Champagne la force. pako nyingi anatependa pako Kitambala. Marcelina pako ya afisa indirimbo nyinshi None landi. iyi mugabo yadukuse surprise ariko kandi ntacibaye Why iri muri noir blanc? iri muri noir blanc slim tukiriga tubanze kwanza duhoze Mr Champagne uno mwanya two turakora kino kiganiro ari mu bitaro arashobora kuba atari mu bitaro ijya foto yayifashe oya ari mu yabyera bitaro vraiment Ni ari. ni ari Sorry Mr Champagne ça va Ari mu bitaro urakira. Utapona papa. Imana iramubona kandi Mr Champagne ni n'umuntu akundana cyane by the way murazi Kena kintu muforoga yavuze kuri Instagram uribuka bijya bintu byabaye vya Fizo na accident Mr Champagne yaciye yiruka jayo ifoto acara posta kugira ngo muri Ati abantu basha bameze neza. niho ndi bimeze Bari neza aho. ruriya n'urukundo kuko nta wundi muri Mr Champagne Sinya bien. ebana Mr acha kwa sana nipale message kwa Arakundana Kiswahili Ehe bana mimi sawa. najua mimi ndio niko capable ya kusema Minusha Kiswahili arabalo. Champagne akunda kumuvuga mu Cyane Sasa hamagaru. kanafanya kazi sasa mtacha kumsema aje nika nafanya kazi La force. sasa Minusha tuseme Kiswahili basi twende pana sasa. comment yako basi kwa Kiswahili afu na mimi Twende naongezea sasa. Mr Champagne ni msanii mzuri, ni msanii ambaye anafanya kazi hapa kwetu Burundi na ni Mrundi kwa sababu Yesu siwezi nikasema ngo ni Mkongomana maana ni mtu gani, maana yeye mwenyewe hajajiongelea mwenyewe kama ni Mkongomana kama ni mtu gani. Akitoka pa kwetu akienda ma Tanzania mama wapi anakuwa anataja nchi ya Burundi. Yani yeye kivyake anakuwa anaongea kama anatoka wapi? Burundi is the best. Yeah. Na kolabo ambazo anakuaga naomba anataja kama ni msanii wa kutoka wapi Burundi. Nadhani na deals nyingi amezipata kutoka hapa kwetu Burundi. Maana kazi zake anazifanyizia hapa kwetu Burundi. Ya ni msanii ambaye anafanya vizuri na ni msanii ameachia nyimbo inajulikana kwa jina la Asante. Ni nyimbo ambayo ametoa kwa surprise. Atakuwa tunategemea kama ataachilia Asante. Maana tumeona picha nyingi akiwa pamoja na Christian Bella. Tumeona akiwa kwenye shoot na amefanya kazi njema ya kumleta Christian Bella hapa kwetu Burundi, kumtoa Tanzania na kumfikisha hapa kwetu Burundi. Ni kazi nzuri sana.
na champagne tena amefanya kitu cha maana kufika Dubai. Amefanya vitu vingi kule na ametoa ma caption mengi sana ya kuchekesha watu na kufundisha watu na power caption ambako watu wengi wamependa. Ukiona mtu anakutukana kwenye Facebook ni njala manjala. Napenda sana zaidi. Mr. Champagne ni mtu ambaye ku update sana kwa kila kitu na Mungu ambariki kwa kazi zake. My brother, respect to you. Nitukigera tunaneko. Imani muhena magana. Na kongereza umvise. Akira. Twavyumse byose. Urabanze urabizi. Indirimbo ngo abaririmbyi yacu sasa basigaye bitwa amazina ntatu. Banda ngo Crown. Indirimbo yitwa Crown Rema. Uramuzi? Rema Nigeria. No, yeah. Uya ni Murundi. Indirimbo yitwa Jaja. Manini. Crown na umuzi. You love me without pretending. You make me crazy. Oh, Jaja. She loves me without pretending. She makes me crazy. Oh, Jaja. turirimbira cyane ubuhinga bwakora si ubuhinga bwa wehora kumukora ungere kwiso kana kama mutobaho ubwo bukene buza mwayimenye iyo ndirimbo ni no gutwe okay amwe na wo kumashuha bari kumashuha wo kumashuha na ni batatu yari Crown na Snowkey ngo bari kumashuha jiwaze my god nandi turayibuka tuyibonye Crown kandi yakoranye na Simbizi itwa Moyambiri nawe ni muririmbi 1 2 1 2 yeah Simbizi araririmba Moyambiri nirasohoka basha Crown mucyo muja kumuraba ngo Crown muririmbi mwiza Brooklyn andika Crown ririma ngaho tumuraba hari connection yafo niyi tuko turavuga indirimbo Jaja yitwa Jaja gusa rero nibigeze babonekamwo ni indirimbo iryoshe ni indirimbo bon sinzi vraiment ni indirimbo atacibaye bakoresheje Andy Breezy n'umukobwa araho saba bikoze neza sana baby keza gateye neza Andy rero Andy bon aragereza ku branding ni bien kandi arashoboye arabizi ari mu badanseur ba mbere abantu bakoresha Instagram cyane ngaha ngenda kunda kubona utuntu nyene aranatambana neza donc ça va arabizi vraiment kandi si wenyine gasi wenyine abizi ni benshi abadanseur ni benshi ba Angelo Rion Shrey 44 Samandari petit mkali sana Angelo arenze basha man hapo leo lazisha challenge je ndiko ndifuza kuzokora challenge ya Angelo na Dani ukiraho nyine ntavyo bagira Landro nzi ko ningene Angelo indirimbo z'abarundi adisupporting indirimbo yose sohotse ategaje kwigira challenge jiwazi je sindabironka neza ifoko muza muradusuga umukonye muze murabandanye mubinjira ndabakunda nukuri kw'Imana Angelo is the best Dani Kulu waramaze kunyemeza wapi Dani Kulu waramaze kunyemeza iyo mpito wararenze abatamba bigisha harundi rero mutazi rero yitwa gute Raki na umuntu Hack Sniper yaririmbye kata atamba neza nawe twarakoranye ikiganiro Magic TV abo bose barimo tugenda kusoza ikiganiro cyacu reka tuyage Team La Famille ni Hack Sniper ni bisanzwe nka kwa kundi je navuga Crown nawe ucuvuga Crown ni mwamwize en fait Landry Sniper ntagira Landry bigira bibi kibazo rero reka kumena kantu kiwe no ngo Sniper korogiza ngo anazire kure stay fresh ubone ahubwo tukiraho nyene mbe tumubaza hake vuba cyane ararekura indirimbo shasha okay je naretse kuri kata muri shooting muri ville niko ndirenganya kandi kata vraiment yarakoze neza yurira abandi indirimbo rero yoyo aretse gutaba babaza n'umusheri uramuzi amabari kumwe ivyo si vyiza none namutwaye Landry n'umwana mwiza my brother imani gweza ge bro uduhe iyindi hit arayifise ivyo wala vuba
vuba cyane mwe bafana subscribe atatunyoteza ubundi katawe ni bon kandi afite utuntu tw'udustyle twiyakora Kandi kandi ngene usigarana muri wewe kake yambarana neza uranze kwibona niyo muntu wa mbere yambara ikirato kizibye nka yego vrema no amarori sirtu wabyumvise ko afite umusheri mbwaho yego ndabizi ko amufise none turiko tura umutapa rero imbere yiwawe oya si byabye musubiranye none Landry vrema ya mugabo nyene cenda mwemera nyene ko yambara ikirato cyane okay twagiye sorry Landry tubyanye atugiri team la familia song ni deception tuyage ko gato hama je nibaza ko ari surprise idasanzwe kuri Magic Channel kandi abo bajama nibabona kino kiganiro bazobakunda cyane kubera ko nta support bifitiye yo la familia rero Landry nawe la uri familia ngaho rero kandi n'abagenzi Diwazi none mwese abagenzi banyu bari mu Master Music just usanga usanga ko bari mu Master Showbiz munabahamagara cyo bazagira abadrag Landry vrema era nivyo genda guhamagara Premier biraryoshe n'aba bantu bagwaja mu bindi n'ibindi na karirimbo keza gafise story yashatse gutanga bashatse gutanga ubutumwa bavuga ati wowe nimba kurantwenga ubona byo bimeze neza bigayeje nanje muri yo miseze nari meze fresh n'umukunzi ariko no musi nituri kumwe this life no balance imeze gute ivyo narandira arabizi cyane arabizi umunsi wameze gutya bafite ukuna yivugije byongera ashaka kunchokota azobaze no biduza la familia kandi bahoze muri Master Music harimo umusore Shinobi bega wirirwa he urokona bazarutanga Landry yema Shinobi ego runaweshe asakuririmba nkabishi reka nagusiyo ndimo yo kumutisha mwibuka kufa yawugeze ubunywenywe umutima wanje yawugeze ubunywenywe ndayizi chismahane niyankundiye mama Scott ucuyiwe yawe Scott arayizi ariko yaravyemeye reka turangize ikiganiro nituraheza ni babiri shaka kumbanira no mishene wamage kubwira umbanire Nicolas Scott yaramatwereka ngo bafana ba Magic TV bashaka kumbanira je nifuza umuntu agace narubatse umuntu twagiye uwa kabiri yitwa Houston yitwa Houston ariko bamaze kuva muri Master Music baciye bakora team bayita la familia ariko kana la familia nora kuba kuri umujama witwa muri Master Music bon ntavyo novugira ngako naruhusha barabimpera kubera ko na exclusive baratanga ku badetse n'amesha makuru nova ndabinjirira cyane bava banca n'amani abambeshe kandi nshaka kubesha abafana rero yo Houston rero bahoze muri Master Music ariko wo tuzi cyane kari muri Master Music indani yari Shinobi no muri ivyo banza niwe wa mbere arakaze umustar akomeye rero bamaze kuvayo baca bagira umugwi baca bayita la familia ivyo ndavyibutse kubera ko yarandukiye naho yarabimbi yaransigurira nta bubeshi buri muntu kuri ndiko ndavuga respect to you my guys my brothers ndabakunda kandi guys muvyo ko ata support bafise genda ama support tubashikire bashaka ari mboke genda oneke la familia subscribe iraryoshe vraiment bibisi zina ahubwo ugira bibone ni la familia indirimbo yitwa deception donc ntibinagoye wanze la familia kuri urumva YouTube nyene arimo n'amasanamu meza ubona akiri kumwe n'umusheri we baryohewe antuka vraiment iko bien safi ino musi rero minusha hereza mu Kiswahili ndabashimire rero ndabashimiye cyane merci Landry wakoze cyane Landry karibu kandi asante sana uzogaruka Landry jewe nyene nzoza kwera muri ba sisters banje ntizo kuba supportinga kubera ko muri bake murambana benshi urumva mugiye mukiri bake turabishima cyane kandi Landry we yamade naminushi wewe nishabizwe kwemenda mu supportinga kuva kera kandi Landry arareka amadega yatuze ndamubona minushi ndabeshe ico yuri kukira umunyuka ko awashika minushi wamfatira mikuru uri kingane irazi ko ikiganiro cya mbere twakoranye nawe uje gufata mikro no gufata kamera eka kujugumira sister it's okay evyo aramubwira kuvuga ana byinshi navuze narihore wari uri hagati ya ni bon vraiment uhaje sister wanje ndanagukunda nakunda kwishavuza kandi we Landry yarasi umutima w'urukundo sana uzacyane ni
Ntiwishime si cyane biraho reka ndabashimire cyane bakunzi ba Magic TV mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu turabakunda cyane merci beaucoup ciao basi imbere ko kupa basi kora kantu kubwenge basi utubwire basi useze basi mu giswahili cyangwa mu cyongereza basi Minushe asezera mu giswahili icyongereza igiswahili mbere mengana mtoto site tuanze kusema Kiswahili hiki kilikuwa kipindi cha chezo na cha muziki na muziki Scott nusu vikate bye bye kipindi cha muziki na muziki tunawapenda sana.